menga ndagukaza hano pole sana mama pole sana mimi ntabwo simba ariko ndavuga bino bintu kugira ndakurize wawe ndakwita sheri wa undi mbere ushobora no kuza kujya byarangiza uhinduke nk'iruhande je numva ndamukeneye aho ambwira ati bebe wariye wabyutse wanyoye icesheri wanyoye icyayi nkamubwira ati ngiye gusenga ubwiye wambaye gute sheri fotora ndaba ukuntu waberewe nkavuga nkamubwira ngiye muri sale cyambwira bebe uze kumfotorera ubwiye bagusokoye rero This is Flash TV. We shine to progress. Yes, alright. Bakunzi ba entertainment y'Uburundi, bakunzi b'umuziki, bakunzi ba filme. Tubaramutse cyane aho muherereye hose twizera yuko mumeze neza natwe tumeze neza ibintu n'ubuki ibintu ni amarembe. Twizera yuko namwe ibintu ari munangi. Ni muri kakazi kacu ka buri munsi aho tubazanira abanyengabirano batandukanye tukabaganiriza ibi nabiriya ariko kandi tukaraba baba stare banyuma musanzwe mwikundira tugashika ku kivi. Iyi ni Fresh TV, je nitwa Ndikuriyo Leonce Desane, ushatse wonyita Diko nta na kimwe uba urihenda ko. Ubona yuko imbere ya kamera twamaze kwakira umuntu yitwa Ndayishimiye Mireille Mimi Keza aka Kentia, yose n'amazina yiwe. Yakubeshe? Niko kuri. Inshuro nyinshi twayaze abantu bambwira ngo ujye mukobwa ngo usakajwe gatoya ngo azoze yongeza tumwumve neza. Desane ntabeshe. Nadugije. Kuduza kwawe nuko nyene. Ariko je mba mbona nko nk'umuntu arabye nko muri filime uri kuragitinga uba wabikoze kandi ijwi baba baryumva neza. Mimi sa amakuru ya meze neza cyane. Ariko mbona urukinga menga wongeye kuba kana gatoya ukuntu biba biryoshye iyo ngiye gukora nikano nawe nkabona uranezerewe kuko ari umunsi wigeze kugikorana umeze nk'ushavuye byarangoye ukuntu. Ari ikintu kimwe namaze gutahura. Ndashaka kwanza kuririmba. Yewe kaje urazi ashaho rero niho mba gusumba handi hantu hose. Dushire mu mavuta sha uyobo kiganiro cyacu nyene tucinjiremo bimeze neza. Ubuzima n'ubwambere ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho ivyo wakoze nivyo vyari bikomeye ndi umunyamahirwe kuba ngihumeka meze neza ku bwa Kristo Yesu. Ndi umunyamahirwe cyane ko nkiriho. Rero kumbe ega mba ndagenda ntangara gatoya wabayutse no kuririmba. Ese ni twigiza kabisa. Akasimbe nganiro. Gusa ndabikunda. Urabikunda? Navyo nzi ariko ndabikunda. Kandi nk'iyo utaza gukina filime yabugiye bari kwibera umuririmbyi mwiza bra. Hallelujah. Amen. Ariko nubu ntarirarenga. Uziko nigeze kumva ngo ufitanye collab nande iri banga ngire ndari. Chese ndavyigumizamo. Nigeze kumva ngo ufise collab na yari Sabasi yari. Nibyigeze kuba. Nande. Ari umuntu nigeze kumva ngo muri studio ngo mbere mukora karimbo ka gospel. Iyo ndirimbo umwaka ugira uduherani idasohotse. Ahubwo nije nayibatebanye ubundi narayisohoye ndayifise. Bya bintu soro kurukura ahubwo ni inkuru ya nyayo. Ufise indirimbo wakoze? Twabihevye sibyo.
asa nimisengera amakenga yo kuyumva kweli. Wow, mimi watanguye rero ndakubajije ati imeze gute ahubwo unyishura mu kuririmba. Bisa naho indirimbo nimba nayumvise umera nk'ushimwa nk'ushima sorry ni nk'indirimbo umuntu yumvirije yumva ko ari y'amashimwe. Bihuriye he n'ubuzima n'ubundi uburi kurabamo utuma menga mu kanwa kawe hava indirimbo zo gushima? Iyo nibutse ko ndi muzima mba numva amashimwe menshi cyane kuko mba mfise amahirwe menshi cyane y'ibintu byinshi cyane mba ntarashika kuko nshobora kubishikako kubera ko ndi muzima. Nico kinteye kuririmba ino ndirimbo wambarije ngo meze gute meze neza kubera ko ndi muzima. Shana nabonye episode yawe nabonye episode 8 abantu bariko bararaba tagonkibutse abantu bariko bararaba ihurizo ry'amakuba muri episode y'umunani basore barabe Mireille yararirimbye n'ubundi ukiri ngaho ntutujaniranye. Unyibukije episode y'uno munsi abantu banyandika ari benshi ngo turagukumbuye mwihurizo ry'amakuba yaciye Vandredi mwigusa muriko murariza abantu wangu uzi yuko episode yaheruka iyi sindayiraba abantu bararize neza abamama bakuze banyandikiye angati kitangura kwiraba byonyene candira cankora amasozi ariko nyene izina n'iryo muntu abantu turaza kuhashika nushaka nihurizo ry'amakuba nyene nushaka guca ubusugi ikiganiro cacu niko God. bavyita yo ni terme journalistique uzoyimenya ndabinjiri nabonye nado nyene wana bitanguye ibintu byose babihaguruka imyuga yose itumarana urumva aho turaza kuhagera kuko turavuga ku muri episode y'umunani nakumvise uri kuraririmba n'ubundi ndukubite kajya kantu akahe uri kuraririmba indirimbo rero nk'abantu bavuga ngo ese mimenyere ko kumva ari kararimba atari muri film kuko hari abantu babaza aririmba igitero kimwe nawe uririmba cya kabiri basi ndagufasha je kuririmba navyo nzi ndaza kugufasha ku cya kabiri. ariko ndaririmbira mama nanako ndashaka ibibazo byinshi kubera ko nyine yari yansize ko hari nko kuririmba umwibutsa ariko ndamwibuka nibutse ibihe byiza twabanye kandirimba ngo umubyeyi nashira uburyohe niko urashaje se mawe ariko iyo mana niyakuntwara eka nzorira sinzohozwa niko bavuga ndashaka kuyibandanya eka nzorira sinzohozwa se mawe kirasenya kuramba kirasenya kuramba kira se mawe kirasenya kuramba kirasenya kuramba akiri kisaisho muraka karirimba ririmba ku kanyuma aragace kanyuma gahereza niko nkunda cyane akira kasabisho muraka karirimbo mana y'uburundi akira gasabisho muraka karirimbo ku mana y'Uburundi kirasenya kuramba kirasenya kuramba. Hano musi kameramani yatujyamiye uzi ukuntu azi kuririmba ijwi rya gatatu kameramani tumushyiremo twagiye nadushemo akantu je ndahuramye ashiramo aka gatatu musubiramo ako kantu nyene nayoze yatinye turaririmbana mu yindi muzi ni concert aba nakarona gatatu azi ko umutipe yakureye muri Pentecote ririmba agakora sose warimba mu rushengero agufasha ko muri Pentecote cyangwa ariko ko ndagufashe akarimo kavuga ngo nitwamara kwambuka Yorodani nitwamara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzoziga
ta kibazo dufise kuko tuzoba twarazikoreye nitwamara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzozirya ta kibazo dufise kuko tuzoba twarazikoreye Rabasanda katambarambo Parastamoro oya wumvise ire wumvise ashizemo akantu Niwe gato wa mbere. yakoze nikosoye ariko nanjye ntabwo ndi mutoya wumvise ko nashizemo ijya mbere ndafasha manurera yewe nayo nzi manurera urera mimi reka manurera Yewe. urera 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 haleluya my god yafashe iki urabona yuko hari ukuntu mimi nzi ko urayibona umuntu ashobora kuba afite ingabirana ariko arakoresha imwe ugasanga afise n'iyi urabona yuko nk'umwe muri urandemesheje ko niyo kuririmba nzoyironka kwe haracari kare amen haracari kare Mana, abantu ari- bakubite nk'aka ipi imbere yuko uzoba umukukuruke basi uzosiga umugani ku isi bavuga ati mimi rero hambaye gukina filime yaranaririmba mimi uwavuga ko uri umukinyi wa movie cyangwa wa filime uri umwe mu bakinyi bakunzwe ku rugero rukomeye mu Burundi byanka byakunda nta wo mutera amabuye ese ibanga ryo gukora bigashimwa iwawe ni ijyahe ibanga ni ku mavi ku mavi ni ibanga ryawe riba nja gukora ibikorwa byanje ndabanza ngafukama ngasenga yeah kandi amavi yanjye ntarigera ntetereza kandi nta nuko yiteze kumara amazi rero ibanga ryanje nta handi ni ku mavi ya urafuka mu gasenga yego ese mimi ko menga ibintu byaba byinshi arakunda mu kuzamo ikintu imana bo si bibi twese byanka byakunda niyo tuba twizera ariko wowe kenshi nk'iyo umuntu avuze imana wumva iki uyitahura mu buhe buryo kuvuga imana zongora cyane kuyivuga uburyo ndayitahura kuko imana ndayitahura mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko hari ukuntu kumwe ndayitahura ndayitahura ko ari papa wanje okay ni umubyeyi niko ndayitahura nico gituma mu bintu byinshi uvuga urayiyambaza mfete biragoye kuganira na mimi ku bantu batamuzi ngo muvugana amajambo atatu tarumva ijambo imana ni umubyeyi wanje ati rero niyo ububona igushoboza bino byose kuko mimi kino kintu mbashaka tukivuge kuko urabona iyo umwaka uri kurarangira abantu benshi barakora evaluation akaraba ati nakoze uku bigeza uri umwe mu bantu bahiriwe uno mwaka na filme nibaza ko yabaza ko banatanga ubushimwe bwinshi butandukanye bari kuba n'ubundi warabutahanye niyo mpamvu mbavuga ati kino kintu tukivuge tugisubire hambavu rero yo kuvuga ati ndasengera ibikorwa byanje kuko Bibiliya nibaza ko ivuga ko Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu ni izihe zindi strategy wewe uri kuritwaza zituma uri kuraboneka nk'uko uri kuraboneka desane nta yindi strategy yindi ndafukama ngasenga nabwiye Imana ntibyo nzokora byose hariho indirimbo ivuga ngo mu byo tuvuga no mu byo dukora izina rya Mana bari ryo rihabwa icubahiro kabisa igihe cyose ngiye gukora ikintu nabwiye Imana ati nzogushira imbere nanje nkurikire rero igikorwa cyose mba ngiye gukora ndafukama nkagisengera sinavuga ngo ni kubera ari filme na filme nza gukina mba nkeneye ngo message ndiko ndatanga igere ku mitima y'abantu ifashe nyene uza kuyumviriza ntihabe kuraba filime uko oye gusa ngo naravye filime vyaheze ibisigare habe akantu basi niyo kaba kamwe kigisha umuntu rero ntarindi banga ndasenga narindi banga pe
hari n'ukuntu uhise upfa muri mudu gahoro nimba atari ukwinjira cyane muri mpemu menga ndagukaza ahantu kore sana mama. nibutse uburyo Imana ari umubyeyi kandi nibutse uburyo Imana yambereye umubyeyi. Imana yarambereye umubyeyi. Kore sana mimi ntabwo simba ariko ndavuga bino bintu kugira ndakurize ariko ni byiza yuko twona bivuga ko of course kugira abantu abana bariya bamenya ati umuntu ibikorwa bye byagiye bigenda uko biserukira imisori. Ruva noshima Imana ruva unkoze ahantu uri kurambaza ngo Imana ndayifata gute ubu nkoze ahantu ko nca nibuka uburyo Imana ari umubyeyi, nca nibuka uburyo Imana imbere umubyeyi ku munsi ku munsi, nca nibuka ingene Imana ni umubyeyi mwiza azi kuzuza inshingano ziwe. Imana iranyambika, Imana irangaburira, Imana iramurira buri kintu cyose, iranagusiga. Fashe kano kanya ndanayishimira cyane kabisa. Biba binyoheye kongera kukubona uri kuratwenga, na cyane ko babishira muri commentaire bagiye banabivuga, sije ndiko ndabivuga ati no mukinyo wa film byanka byakundana natwenga bikamubera, ariko nijo yekuye no kukurangamira. Sinzi impamvu akenshi amarangamutima nakurenga amarira agaseseka, mugabo nibaza ko mugani wawe ni kwa kuntu ari ukuntu umuntu aba yakira ikintu ukivuze byanka byakunduka abana yuko kimukoze ahantu. Ariko mimi ko menga bisa nuko mu buzima uwo baragiye uhemukirwa n'abantu, kuko akenshi uvuga Imana bikagukorako nkuko menga nta n'umuntu wewe ubukwiye no kwizera. Ndakeka guhemukirwa nta muntu n'umwe nibaza ko ari kuri ino atarahemukirwa, ariko nanjye ndi muri abo. Nawe uri muri abo. Ku rundi ruhande usa n'umuntu afise ibishinga nawe byinshi. Birahari. Kimwe muri byo gikomeye. Ibyo bishinga nawe basi bihagaze kuki? Bihagaze kuko Imana yankunze ntari uwo gukundwa, yantoye nari naratawe, yarangaburiye mu gihe nari shonje, yaranyambitse mu gihe ntari fise ico nambara, yarampaye ahomba mu gihe ntari fise ahomba. Rero Imana afise ishinga naye ni byinshi, ariko bihagaze kuhana Imana yankuye naho ingejeje naho yabiri kiranjana ndaze. Kandi umuntu muzima wese afite naye. Umuntu wese afite ibishinga naye nivyo mimi twese turafise ahantu Imana yadukuye nayo tugejeje. Niyo mpamvu ibikwiye gushigwa hejuru muri byose byo. Niyo ya mbere, niyo mpamvu nkunda kuyivuga. Ese desana tutavuze Imana twavuga nde bundi? Nyene Imana niyo dushobora kurata ku mwanya wawe. Hari igihe twumva twoyikomya twayishira imbere, ariko yarivuze ngo ndi Alpha na Omega. Ndi itangiriro n'iherezo. Uzurabe hari igihe tumva twokumira Imana twayigizayo, ariko iyo umuntu yabayeho akabaho nyene Imana yigize inyuma, hanyuma gafa bavuga gute Imana yisubije ivyayo. Niko bavuga. Ndani Imana yisubije ivyayo koko. Okay, wowe ukiriho warayigije inyuma, urayikumira mu buzima bwawe, ariko noneho ngo Imana imwakire koko. Aje kantu rubone ukemera abarundi rimwe rimwe barakihesha. Nukubanza nyene tukabisuzuma neza by'ukuri ko ari Imana ibimwake cyangwa ari Satani. Cyane yuko nyene iherezo ryacu Imana yaduhishije. Urubanza rwa byose nyene tuzobimenya twese nyene ku rubanza rwa twese. Iciza gihari ni ariko Imana ni Alpha na Omega. Nuko twizera ko wayikumira wayishira inyuma yawe wabigenza gute umenye ko ari umunsi umwe uzoca imbere y'amaso yayo. Niyo mpamvu rero tukiri bazima tuba dukwiye kuyishyira imbere mu byo tuvuga byose no mu byo dukora byose, tukayishyira imbere ikaduyobora. Mana ngiye kuvuga rino jambo, ese rino jambo ndiko ndavuga nta muntu uza gukomeretsa? Aya majambo ndiko ndavuga koko nayakubahisha, nayaguhesha icyubahiro?
sayo komeretsa mugenzi wanje ivyo nivyo tuvuga nivyo dukora Okay. ese kino kintu ko ngiye kugikora byukuri harimo inyungu y'Imana kuko ikintu cyose uzokora atanyungu y'Imana irimo cyo kintu puede ndabagasa naho kiba sinumva cyane ndabe nk'ivyo ndiko ndakora muga harimo inyungu y'Imana justement nukuraba kuko ndikunda yagana mimi yahindutse n'umukozi w'Imana uriko uratanga ubutumwa utanga na message akomeye nukuraba ko ivyo dukora byose harimo inyungu y'Imana ntidukakora ibintu biza kutunezeza twebwe ubwacu twenyene kora kino kintu eske Imana iri imbere koko ya nuko nico kintu umuntu avuga nkabona uratwenze kabisa yo mba numva nishi so bibi tubandanye novuga ngo umwaka ugiye kurangira kumwe nako navuga ati ariko umuntu yishira ku munzane ese uyo wiravye mu cirore c'umunzane I mean ukaraba ufatiye kubikorwa wakoze ubu ubona wo kwiha amanota ngahe kwijana muri no mwaka rero kuva nakavuka niyo mwaka nakoze imwe ibintu mvuga ngo ndiko ndakora ku giti ciwanje ndiko ndakora basi ikintu novuga ngo cyaranzaniye inyungu kanaka niyo mwaka nagizemo ibikorwa byinshi ubundi nyene kuva mvuka naravutse ndakura hama ndaja ku ishure mvuye ku ishure nyene kwa ko tuntu nyene twomira turaho ariko basi nico gihe basi narose hamwe akazi ya uyu mwaka vraiment ndawukunda nawubonyemo Imana cyane nawubonyemo ikiganza c'Imana cyane ese kutavuga ko wanakoze ngo filme zibiri zigasiga amateka mu gihugu wabonetse mu ishusho y'umuntu abantu ntibazoyibagirwa filme irazikora amateka inatwara igihembo cy'umwaka mwaje mu ihurizo ry'amakuba biteye induru muri industry kino filme nakataraboneka byose ni filme yagiye ugaragaramo nka main actress nk'umagitisa principal uno mwaka nakinyemo amafilme 5 narakinye mu mfakazi umufakazi wakinye mu mwaka narakinye mu Injyajya series yego Injyajya series warakinye narakinye muri Woman's Power narakinye mu ahubwo ni standard narakinye mu buzima kwa Sabasi narakinye mu ishusho y'umuntu narakinye mu ihurizo ry'ama ndiko ndakira narakinye muri filme yo kwa Mugisha ni standard no mu Mukeba narakinye mu filme ya Mugisha tw'Umukeba zihava ziba 8 hariho n'iyindi tarasohoka two turakora ikiri mu ibanga nayo nyeriza zari gisasa muri Ndufacom nta filme wakinye yo nakinye filme 8 no muri Ndufacom nakinyemwo filme twa Ibenga wewe bagwe Ndufacom kandi ariho muhira ari naho nanagusanga nyumva twahere kuzo twatanguriye ko niyo mpamvu ahubwo narakinye muri filme zirenga hafi 8 cyangwa 9 urumva narakoze cyane kabisa ibikorwa birivugira umugani wawe nabonye Imana mu yandi majambo make mimi nta gihe coba carashitse ugacika intege ukumva no kubivamwo menga aho tuvamo igihe cyose uri kurakora ikintu ntugisangiremo ibintu biguca intege cyo kintu kizoba ari fake ubundi ikintu kizima cyose kiba kirimo imitego kanaka niho kiba ari ikintu kiri special rero narabuhuye n'imitego myinshi nawe n'ibinci intege byinshi ariko muri byose nyene ngaruka hahandi ndashima Kristo yaneshereje ndashima Kristo yampaye umutima wo gukomera ndashima Kristo yakomeje umutima wanje andinda gucika intege ahubwo ampinkamizi zo kubandanya urugendo no kubandanya target yanje birumvikana kabisa nkuko buri kurabivuga mu buzima nyene burya barakubwira ngo iri kwakora ibintu birimwo 6 ku rundi ruhande nyene utegereza kugira abakugwanya kandi umugani wawe uramutse ata enemy n'umufise mu bintu uri kurakora sinibaza ko byoba biriko bira cyo kintu kiba ari fake kiba ari fake uzora n'umuntu abantu twita ngo no musi bageze ku bintu kanaka bikomeye uzokumva intahe zabo abari abantu baciye ahantu mu mahwa arabasogota amaraso akavirirana ariko
mu bugaragwa baragenda atamazi. Yes. Ariko mu bugaragwa iyo wahamagaye Imana ikabana nawe, na cyane cyane ko iyo Imana wayishyize imbere muri ubwo bugaragwa monami, Imana igutoborera iriba ukanwa amazi hamwe ukabandanya urugendo. Banumva natangaye cyane, hari n'ukuntu uzi kuvuga amajambo akomeye aremereye ukuntu byerekana nyine yuko ishuri waranariciyemo kandi ukomeje kuryiga neza ukamenya. Imana izofashe ndarirangiza neza. Rirangiza amahoro. Mimi ni igiki coba caragutangaje muri kariyere yawe kuva winjiye muri film utigeze wiyumvira imbere yuko yinjiramo? Ikintu cyantangaje ni uburyo je nagiye gukina film kubera kubikunda cyiyumvamo pe. Sometimes tukagenda nyine nko kuri terrain tukiri gubusa nyene ariko nkumva sinoheba pi. Rero ikintu cyantangaje ni uburyo natangiye kubibona mu ishusho y'umuntu no hano natawe gukina filime nduma actrice principale. Natangaje n'uburyo abantu bavyakiriye sinari nzi nyene ko nokora ikintu kigakundwa nyene kasanga nk'abantu bakwandikiye wakinye neza giziki courage ikintu nyene byarantunguye byarantangaje cyane nyene Imana yarakoze. Kandi Mimi je nibaza ko ushobora kuba uri umwe mu bantu bakira ama message menshi ku munsi muri telefone. Oya sindi umwe gusa. Navuze umwe muri uri umwe muri bench. Muri bench. Oya uri umwe mu bantu. Uri umwe mu bantu bashobora kuba bakira ama message menshi kuko bien sûr okay mu filime nkuko wagize uvuga zagiye zikundwa ufise abafana benshi bashobora kukwandikira byanku byakunda. Ya baranyandikira. Nanubu hari abantu mye kigitega. Baranyinginze cyane barambwira ati turagukeneye n'ukuri please. Kabisa. Nanje nisengesha ngene nakunda gusenga kera. Muri masengesho menshi usanga umuntu asenga hari rimwe nasabye Imana ngo Imana izofashe mbere umugisha igihugu. Mbere umugisha nyene umuntu Imana nyene izo yazanye hafi yanje Imana ifashe ndamubera umugisha. None ubugitije batangiye gutuma abafana banje b'Igitega nukwinda bakunda cyane kandi thank you. Niyo mpamvu navuga SK kusanga abantu nk'ubu ndatumye ko Desane ndagukeneye urase kunyita yabaye iki uri ejo uzova je ndakunda kwiga nyene ku rupfu ndakunda kugiho cyane kandi bikantera guca bugufi cyane bikantera nyene kumva no koroha mu buzima. SK abantu ko barambwira ko bankeneye bashaka kumbona bashaka ko twicarana nkiriho gute umuntu yo kwifuza ikintu akiriho. Je ndakunda nifuje ikintu ndakironke. Niba nivuje hagahoze gashaje. Singenda nkogira papa. Papa wo mwijuru ari. Papa ndashaka hoze gashaje. Kandi no kwikinda karonka. Rero nta mpamvu ko abantu banyifuza kandi ndahari. Ni waraba nanje. Ya. Gistemye nifuje ikintu. Uje genda uzabe papa. Gistemye nifuje ikintu kiri ku rutonde kiri ciza. Tuko iyo twifuje ibintu bibi nyene ntabwo twobironka. Ariko unyifuje wayifuje ibintu bibi. Turahasimbye. Ariko nyene kandi nuko no nifuje neza simpamvu. No ese no kwanza no nkifuje mu buhe buryo. Baza nkubatse. Kiretse nkifuje ngo icyo madisana dukakorana ikiganiro. Hano nifuje neza. Iyo niyo bifuza byiza. Nk'ubu wipfuje ngo tujane Igitega oba wipfuje nabi. None siko no banifuje nabi nyene gusa nyene sinzi kwifuza wavuze. Kifuza kuri kwiye. Wari kuravuga ati ukuntu abafana bawe baguhamagaye. Yego urumva ndavuga ati SK gute abantu bakomeze kumva bifuza ko twakwicarana bifuza kumbona ngihari ngiri ku isi turi mu gihugu kimwe. No mu gihe turi mu gihugu kimwe mbona bishoboka no genda mbona nyene ari ibintu bishoboka. Rero ndavuga ati aba bana b'Imana aba bana ba papa wo mwijuru kangende bambona. Rero urugendo musangira. Cyumva nacyo cyarantunguye cyane ko mu buryo bakimbwiye. Niro tuvye nyene mbona bafashe mbona ifoto iri kuri profile yanje. Mbona nyene ni group ariko ntibanyereka group y'abantu barimo mbona ni ifoto yanje iri kuri profile. Ndavuga ibintu nibiki ndabara umwana wowe wabaye good. Ibintu nibiki ndatungurwa ndati SK Mimi kweri ndora nk'umuntu anyiyumvirira ko akanyiyumvira neza akagira iki
bitewe naho tuba twaravuye kugira ngo umuntu akwiyumvira neza akwiyumvirira hariya hantu ni mbali tumetoka mbali kweli tumetoka mbali kugira ngo umuntu akwiyumvira neza yumvira ati mimi numva no mugurira kano kantu mimi numva no murungikira kano kantu nyine bumva ari bitangaza kabisa rero nuko narabashimiye cyane mwanya sinzi uburyo bizogenda mwanya uraje kubaraba no kuraba cameraman azamfashe dutungeyo kamera twerekana uko byagenze kandi rero numva nyine ari ibintu byahatari ariko barabimbwira ubu nyine bigeze hariya hejuru cyane rero sinzi uburyo bizaba bimeze ariko nane byaranteye ubwoba ariko ni byamwa by'ibikorwa byawe byiza uri kurakora umva nyine baragira ati turavye uburyo nyine witwara muri filme turumva nyine hari abana hari ico handura abana b'Igitega turumva nyine hari ikintu wotanga mu bana bino Igitega rero data wo mwijuru zobane nanje ariko rigiye bizohabwa icubahiro mana nabari jewe mana nabari twe mwami nabari twe Yesu ariko izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda mwami nabari jewe data Igitega ego minuzi ko sigaye twenza ariko izina ry'Imana baragira izashika hejuru pe alright je ibiganiro nkibona yuko birimwo n'amavuta by the way kuko mugani wa mimi byanka byakunda byo dukora byose kwibuka yuko hejuru hariho Imana kandi nyuma ya bino bintu hazoba hariho number 1 ni number 1 usigaye kunda no kuririmba ko nzogutumira dukora ikiganiro c'ama concert gusa banzure na gitari batwayizanye muri fresh irahari banze mbangire nza kwiga amanota alright mimi akanya kabari gato ariko kabari na keza ariko nyemerere durangirize kwa kino kibazo kabisa mba numva tutovana ntakikubajije ni giki Desane twange gutwinga cyane ubwoba bagira mbazi ibintu oya ntabyo atari bintu ariko ni bya bintu n'ubundi mima abantu babibaza kuko twe ntitubaza ku gatwe kiwacu tubariza abantu mimi havuzwe byinshi hasubira n'ibindi ariko navuga ntifuza ko nogarukako habwo ico nshaka kumenya Mireye uno munsi atawodeha kuvuga ko ari single woman ntibigushikira agatima kagakubita ukumva wobaho ufise nk'umuntu mufadikanya urugendo jodire wa muntu akubaza uko wafunguye wa wundi akwita sheri wa wundi mbere ushobora no kuza kujya byarangiza uhinduke nk'iruhande numva ndamukeneye aho ambwira ati bebe wariye wabyutse wanyoye icesheri wanyoye icyayi nkamubwira ati ngiye gusenga ubwiye wambaye gute sheri fotora ndaba ukuntu waberewe nkavuga nkamubwira ngiye muri sale cyambwira bebe uze kumfotorera ubwo bagusokoje ariko wishyuye gukundwa biraryoshe gukundwa biraryoshe sindakundwa ngo menye uburyo bimeze aho rero mfusi byabaye kahise ngira ngo peut-être igihe ncagira nkatanga ubuhamya bazobimenya ariko sindamenya ngo urukundo ngo rumeze gute ariko ngenda raba hirya no hino afite nyene abantu nza ndaraba mu nshuti mu bagenzi dana gukundwa ibintu biryoshye cyane rero ivyo nta muntu yoreka kubyifuza ariko nkuko ubuzima bwanjye nyene nabuze imbere y'Imana shize Imana imbere nirikira butwara I don't know igihe kizogera ngira ngo ndaje rero ntawe utanga Imana kwihebura
mbabwiye ko ntifuza gukundwa mw'abantu nabamba beshe nabamba aba murabona ko ntabere gukundwa kwe seriously kabisa urabona urukundo rwari rutombera nico nagira mvuge je ndabirabye ndabona yuko byokubera je nanje ndumva ko umenga nkunzwe byogenda neza izo ntoki zawe zigiye kwa kantu nyene kanyako yewe data umwijiro ariko Imana ni ibikora no mwaka birangira uduteye agasurprise waryohewe niwo munezero sigaje kubona mwisi bibaye ati zo nizi sintazo nza kuririmba so izo nizi nkundo mari byo ntabwo ari nzibi izo turema rukundo diso budu zo zibi pe mimi ndabikwifurize kabisa amen kandi uyu mwaka utarahera mvugira amen ndagusabye yatinya kuvuga reka zuvuga nibisanzwe ni muno mwaka utarahera ubone ikimenyetso Imana ibishatse hanyuma ibaze nka kamera ngo gute harakantu warabwiye nko mu mwaka uzaramutse yambaye ikoti tutashubuke bwawe harakantu wavuze ngo uno mwaka utararangira ubone ikimenyetso shafika mwana we bakunzi ba Fresh TV nibaza yuko ariko murabona yuko umukobwa wacu still arakeneye gutoneshwa arakeneye gukundwa ariko sindiko ndidandaza my friend wapi mbo nibaza mimi n'ibintu cyose nko nakubwiye ati ni kumavi cyose ni kumavi Imana ibishatse bizogenda neza Imana ibyo uzokwigumira uko nuko nyene ndanyuzwe pe ariko nanone Mana we urazi ko nabamfuye na Shani mutsiko na cameraman wacara umusore mara kandi abana hagaze neza sinzi bimuzi ikintu nahuye suko bataza ahubwo ushaka nta urabona nzogaruka kucishura mimi wakoze cyane kubana natwe tumushimira cyane kukanya waduhaye ngende daye ndacere gusenga kangende ibihe byiza Murakoze cyane bakunzi ba Fresh TV ndabaseze cyane murazi ko ndabakunda ndakunda Fresh TV ndakunda cyane kandi nabubaha cyane commentaire zanyu iki byose ndabiraba rero bye